Reka turamutse bakunze bisamiriza Black FM mwebwe mwese mwahisemo kudukurikirana uno mwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi mu nkundire rero ndababwira ingingo nkuru zigiza no makuru kuri uno wa 2025 ruhuma niho haba ibisikanya ku burongozi bw'ishirahamwe rijejwe ibijanye n'igitoro mu Burundi Sopebu. Iryo shirahamwe rikaba rigiye kurongorwa na Samuel Ndayisenga akaba asubiriye Inosagira ukwishaka uwo murongozi kandi yahora akaba amenyesha ko ishirahamwe ryatanguranye ibibazo bitandukanye. Fondation y'umwami wa Arabia Saudite yaratanze ku munsi wejo igenekerezo rya 2025 ruhuma akaganuke kagizwe n'imfungurwa zifasha amagara y'abantu abana n'abakuze. Muraza kuvyumva kandi murano makuru aho amasezerano ya Afrika y'agateka k'abana no kubaho neza ngo yifashe neza naho hatabuze agahaze murano. Muraza kuvyumva kandi murano makuru aho umugwi w'igihugu ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe aho usaba abavyeyi kwigisha urwaruka rwabo indero yo kuziko no kumenya ko hatica ubwoko hica intwaro mbi. Patrick Irakoze ndi kumwe na mugenzanje Frijas niyo nemera. Nitwe tugoma tubashikirize amakuru y'uno musi turabaha ikaze mu idonida. Black FM 94.9. Uko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru zigize ano makuru kuri no wa 2025 ruhuma niho haba ibisikanya ku burongozi bw'ishirahamwe rijejwe ibijanye n'igitoro mu Burundi Sopebu. Iryo shirahamwe rikaba rigiye kurongorwa na Samuel Ndayisenga akaba yasubiriye Inosagira ukwishaka maze uwo murongozi mushasha akaba kumenyesha ko iryo shirahamwe ryatanguranye ibibazo bitandukanye ariko bimwe bikaba byaratorewe umuti. Nayo Ibrahim Uwizeye umushikiranganje w'ubutare n'agataka yari yateye iteka ivyo birori aratanga impanuro ko ubushikiranganje aramutswa buzofasha iryo shirahamwe kugira ngo hagwanywe urudandazwa rw'igitoro ca magendo. Ino nkuru tuyibaza Sensia nimubona. Ndongozi z'ishirahamwe rijeje gutunganya itangwa ry'igitoro mu Burundi Sopebu Inosagira ukwishaka yahora rirongoye amenyesha ko hari amadosiye abiri akomakomeye yamusigiye. Amadosiye dusigiye ugiye gudukorera mu ngata ya mbere ni y'ubwato bwa mazutu muri Dar es Salaam bungana 22,100 metroton tumaze kuronka ko litiro 5,881,668. Iyi ni dosiye kabiri ni dosiye y'ubwato bwa essence bwazanywe na societe Petro Asia ingana na metroton 38,857 n'ibice 572 metroton. Nayo Samuel Ndayisenga umurongozi mushasha amenyesha ko agiye kubandaniriza aho mugenzi we yaragejeje. Cyo ngiye gukora kugira ngo mbandanize aho yaragejeje kugerageza akora uko ushobora kugira ngo tugwize ibitoro tugerageze kwirinde yuko mu kigega kigira habura ibitoro kandi tugerageze kandi no kugira ngo tubironse abene gihugu n'abandi bose babikeneye mu mutekano ntangere kandi n'ibiriho bikagabugwa neza abene gihugu bose neza ko cyo ikintu ciza. Ibrahim Uwizeye umushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu yari yaje gutera iteka ivyo birori ahanura uwo murongozi mushasha gukorera ku mugaragaro nayo ubushikiranganje aramutswa buzomushigikira. Amahinyu menshi yarabonetse mwanya mutubwira yuko hari abadandaza igitoro ku mafaranga c'amagendo abandi ugasanga badandaza igitoro kandi cyo tugasanga ko kitaciye no muri Kitoro Pass. Nagiye ntanga impanuro cyane umushasha ndamusaba turi nyuma yawe tuzorushigikira n'imvu zose icyo tugusabye ukore ku mugaragaro hanyuma turwanye station amwamwe usanga nyigize igitoro turwanye abantu usanga bemporta igitoro ugasanga bacimose mu nzira tutazi kiza kikagurishwa amafaranga menshi arenzwe kuri structure ku mafaranga igihugu cajejwe yogurishwa ku igitoro. Mwomenya ko itegeko rishinga ishirahamwe rijejwe itangwa ry'igitoro mu Burundi Sopebu ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu igenekerezo rya 20 ruhuhuma 2024 rikaba rikorera kandi ku buhinga ngurukana bumenyi mu gutanga igitoro hakoreshejwe application bita igitoro pass. Reka tumushimire mugenzanje ku nkuru yadutoreje. Fondation y'umwami wa Arabia Saudite yaratanze ku munsi wejo igenekerezo rya 2025 ruhuma kaganuke kagizwe n'imfungurwa zifasha amagara y'abantu abana n'abakuze. Iyo mfashanyo yakiriwe n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu aca agashikiriza abaserukira ikibano mu muryango w'abaIslamu mu Burundi.
Tegayomi Angeline Ndayishimiye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Abashitsi nkuko mubibona tukumwe n'userukira igihugu ca Arabie Saoudi akaba agiserukira ngaha mu Burundi mugabo aba mu gihugu ca Tanzania rero yaje aserukira igihugu ca Arabie Saoudi kugira ngo badushikirize akaganuke twarungikiwe na Fondation Mwami wo muri Arabie Saudi kugira ngo natwe tunezeranwe nabo kandi ako kaganuke kafasha abana abakuze na cyane cyane muri iki gihe mubona ko idini rya Islam ryimirije amafungo kazofasha n'aba Islam ndetse n'abakirisi mwabonye ko twatanguye kugaha abana batoya nibifungurwa kandi bifasha mu magara y'abantu kandi murazi ko bice bihorana na cacimbiro cacu cyo kurandurana n'imizi indwara yo gufungura nabi rero sagaseseshwa muri muko mubaza namwe ibyo mubona nakaganuke gakwiye rero twagomba nkuko mubibona twahamagaye abanye bajejwe umubano mu idini rya Islam kugira ngo tubashikirize ako kaganuke nabo bazogashikirize abandi ba Islam bene wabo kandi aribo bene wacu bana bavukanye twese dusangiye imana imwe kandi dusangiye n'igihugu kimwe nico gituma mu kagatanga tutazocagura tuti nak'abasilamu gusa n'abakiristo na twebwe tuzogafungurako cyo gituma rero nagomba fata n'umwanya ndagashikirize aba ani bene wacu baje ngaha kugira ngo bace bashikiriza nabo bene wabo kazobafashe mu mafungo kandi twifuriza n'amafungo meza. Ico gihugu ca Arabia Saudite kandi caremeye ko kigiye gukorana n'ivuriro Polyclinique umugira neza mu gufasha kuvura indwara y'umutima ku bana bose baba bavukanye umutima wugurutse. Subira mutege yompi umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umuhango baduhaye ko uzogaruka gukorana na Fondation Bonax umugira neza na cyane cyane kogwa c'ubuganga rwego rwo hejuru ko gatubashimira kandi ko bigeze kuza kudufasha gukora abafise andwara y'agaharage cataract kandi byagenze neza ubu rero tuvanye tumvikanye ko bazoca baza dukorera abana batoya bagendana indwara z'umutima murazi ko abana benshi bavukana imitima yugurutse bigasaba ko baja gukorerwa mu yandi makungu bo rero bagiye batwemereye ko bazoza gufashanya na Polyclinique mugira neza mu kuza kuvura iyo ndwara z'abo bana. Amasezerano ya Afrika y'agateka k'abana no kubaho neza mfashe neza naho hatabuze agahazi ivyo nibivugwa na Posiano Hatungimana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gushigikirana hari kuruno wa 25 ruhuma mu nama yahuje abahurikiye mu ihuriro ry'abana ku rwego rw'igihugu hamwe n'abahinga ba Afrika bajejwe agateka k'abana ku ruhara rw'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH mwishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Tegayompi Posiano Hatungimana harimo yuko bavugana n'ubushikiranganje butandukanye kugira ngo turabe ingene turiko tubashira mu ngiro mu masezerano ya Afrika ajejwe uburenganzira bw'abana no kubaho neza inyuma ya raporo Burundi bwashikirije mu mwaka 2018 aho raporo twerekanye ibyo tumaze gukora mu kibazo kijanye n'abana bo mwibarabara turakibona ko gihari ariko ubushikiranganje buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo abo bana aho kuba mwibarabara baje mu miryango itandukanye baratanguye igikorwa gushira mu ngiro umugambi munini ukura mu abana mwibarabara hariho n'ikigo mbere gishasha twubatse mu ntara ya Cankuzo aho abana tubakwimira basha tubajana muri ico kigo kugira ngo baharonkere inyigisho hama maze kwenzo inyigisho bagaca basubira mu miryango yabo bamwe bakiga imyuga abana nabo tukabasubiza mu mashuri eka n'ibibazo by'abana babanyagano twagwa n'abantu gihugu ca Tanzania bagiye camahera batarakwiza imyaka nahone turiko turabikora rero bigakorwa n'abyamakomite twashizeho ku mitumba yose ajejwe gukingira agateka k'abana. Umugwi w'igihugu ujejwe kurondera ukuri n'ukunywanisha abarundi severe usaba abavyeyi kwigisha urwaruka rwabo indero yo kuziko no kumenya ko hatica ubwoko hica intwaro mbi. Pierre Cravenda yicariye aramutswa severe amenyesha kandi ko ubwicanyi bwose bwabaye mu mwaka wa 1972 hapfuye ubwoko bwose yaba umuhutu canke umututsi hari mu nama uwo mugwi watunganije ku mashira hamwe ahurikiyemo ababuza babo mu gwimo
bwo mu 1885 gushika 2008. Tega yompi Pierre Claver Ndayicari. Urashaka guteba ariko rusaba Imana ko muri abavyeyi mwese twese dukore kugira abana bacu bazobeho neza gusumba uko abavyeyi bacu babayeho. Nitugume twirukanga mu mashamba kuko nabirukanze mu mashamba muri 65 muri Bukeye mu Kibira hamwe bita Usangana aho yitwa Rusha bahurireyo ari ubwoko bwose. Abahutu n'abatutsi muri rya bitumba yerekeye Ikibira. Abahutu bakabaza abatutsi mwahunze kimwebwe. Abatutsi mwahunze kimwebwe. Bacha bafata umugambi wo gusubira ku bitumba. Ingingo ni imwe, il faut vivre et survivre ensemble. Hanyuma abana bacu bigishe kuva ku ziko yuko ubwoko atari bwo bwica, hica intwaro mbi, kuko nabo batutsi mwita abatutsi canke abahutu mwita abahutu nta nama bagize bari hamwe. Ese twosaba Imana ikadufasha tukava ibuzimu tukaja ibuntu tugaharanira amahoro, umwumvikano, amatukigisha kubaha agateka kazina muntu. Mugabo umupatiri w'umunonye ari munsi yiwe yari yamuje kuduga kubera yari yaronse ibimenyetso, kubera yaheruka kuba nome évêque auxiliaire de l'archevêque de Gitwe. Mwumvise ko turonka ibimenyetso bisigura ivyo turiko turakora. Uwo yari Pierre Claver Ndayicariye aramutswa umugwi Seveye. Inyuma y'akaruko gatonyi turabandanya amakuru avugwa hanze y'igihugu. 94.9 Black FM. Black FM 94.9. Haratangujwe ibikorwa byo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba mu gihugu ca Ethiopia. Uwo muyaga nkuba ukazokoreshwa mu bihugu bisangiye ikiyaya c'uruzi rwa Nile. Ubwo rugomero rw'umuyaga nkuba rukazotanga megawati zingana n'ibihumbi 5150. Reka ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Nobel Nahayo. Ibikorwa byo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwo muri Afrika rufise ubushobozi bwo gutanga umuyaga nkuba ungana na megawate 5150 byaratangujwe mu gihugu ca Ethiopia. Igihe urwo rugomero ruzoba rwaheze kubakwa ruzofasha gukwiragiza umuyaga nkuba ngaha mu Burundi biciye ku muhora uriko urubakwa mu ntara ya Ngozi hamwe no mu ntara ya Gitega aho bita Izege. Guserukira Uburundi mu gihugu ca Ethiopia Wirinyamitwe ari kumwe n'abashikiranganji abaserukira ibihugu vyabo hamwe n'abamenyesha makuru baturuka mu bihugu bisangiye ikiyaya c'uruzi Nile bakaba baragendeye ahariko habera ibikorwa byo kubaka urwo rugomero ruri ku rubibe igihugu ca Ethiopia gihana n'igihugu ca Sudan. Ivyo bikorwa bikaba vyabaye mu gihe bariko bahimbaza umunsi wahariwe uruzi rwa Nile muri no mwaka wa 2025. Mu kwibuka ko ibihugu bihurikiye mu kiyaya c'uruzi Nile bigera kuri 10 navyo bikaba bigizwe n'u Burundi, igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu ca Misiri, igihugu ca Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Sudani y'Epfo, Sudani y'Amajyaruguru, Tanzania, Uganda hamwe n'igihugu ca Eritrea. Ivyo byose bikaba bifise intumbero yo guteza imbere imibano hamwe n'ubutunzi biciye mu gusangira amasoko ntanganguvu ari mu kiyaya c'uruzi Nile. Abakozi bagera ku bihumbi 4 bakorera banki nini ya mbere iri mu gihugu ca Singapore bagiye gutakaza akazi bahora bakora biturutse ko iyo banki igiye gukoresha ubwenge bw'ubukorano bita intelligence artificielle mu rurimi rw'igifaransa. Iyo ngingo ikazoraba abakozi bafise amasezerano y'akazi y'igihe gito. Nubundi reka iyi nkuru tuyibaze Nobel Nahayo. Iyo banki ya mbere iri mu gihugu ca Singapore yamenyesheje ko itegekanya gufata ubuzi bugera ku bihumbi 4 mu myaka 3 iri imbere, mu gihe ubwenge bukorano bita mu rurimi rw'ikinyamazuru intelligence artificielle bugiye tangura gukora byahora bikorwa n'abo bantu. Uko kugabanya abakozi muri iyo banki kugira hakoreshwe ubwenge bukorano kazokogwa uhereye ku bakozi bafise amasezerano y'akazi y'igihe gito, nayo abakozi basanzwe bafise amasezerano ntabanduka bakaba batazokogwa ko niyo ngingo. Kuyongera ku buhinga bw'ubwenge bukorano bita intelligence artificielle bushobora kuzokungura byinshi, ariko hari n'ibindi ubwo bwenge bukorano buzobangamira. Nayo mukuru w'ibanki y'isi yose Kristalina Georgieva yavuze ko hazogenda hakoreshwa ubwenge bw'ubukorano
bw'ubukorano ku isi ariko abantu benshi bazotakaza ubuzi, ivyo bikazobangamira igisata c'imibano. Nayo mukuru w'ibanki nkuru y'Ubwongereza Andre Bailey we abona ko ubwenge bukorano butaje gukuraho ubuzi abantu bari basanzwe bakora, ahubwo abantu bakwiye kwiga koresha ubuhinga bwa none. Mwomenya ko ibihugu bimwe bimwe vyo ku mugabane wa Buraya na Aziya bafise umugambi wuko mu myaka iza ubuzi bwinshi bwahora bukora abantu busubirizwa n'ubwenge bukorano. Nuko bakunze ibisamirizi Black FM ahani no kuri zo nkuru zibiri dusozereye ko amakuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, nshimire mugenzanje Kaze Obe Alban yariko aratuma amajwi abacikira. Ano makuru dushimire kandi uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa yatororokanije. Reka kandi ndabibutse yuko mwashikirizwe na Patrick Irakoze nari kumwe na mugenzanje Frijas niyo nemera. Reka tubashimire cyane tubandanya tubipfuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro by'isamirizi Black FM. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Radio station in Bujumbura. Radio station in